ku nshuro igira gatanu Uburundi bwifatanije n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gutunganya dialogue continentale sur la jeunesse paix et sécurité. Iri rikaba ari ihuriro ry'ugwaruka ruba ruvuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika nkuko byama bigenda no mu yindi myaka. Iki kiyago kiremeshwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba ari nawe asanzwe arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ushira 2027. Iki kiyago gishimikira ku kugene ho kuba ku mugabane urangwa n'amahoro n'umutekano birama kandi ugwaruka rukabigiramwe uruhare. Ariko kuri uno mwaka iki kiyago ntigihagaze ku kibazo c'amahoro n'umutekano gusa, ahubwo hongewemwo n'amazi, ndetse ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rikaba ryashize amazi mu ma priorite canke mu bibazo nkoramutima bihanze uyu mugabane wa Afrika. Ariko hano hari kibazo twokwibaza, kubera iki ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika rihangayikishijwe n'amazi, Afrika yoba ifise ikibazo c'amazi? Ibiharuro by'ibanki y'isi byo mu mwaka wa 2024 vyerekana ko muri Afrika iri munsi ya Sahara abantu bagera ku miliyoni 400 bafise ikibazo cyo kuronka amazi meza. Benshi baribaza bati ibi bishoboka gute? Ni gute tubura amazi kandi dukikijwe n'inzuzi n'ibiyaga? Aha twovuga nk'inzuzi nka Congo, Niger, Zambeze n'ibiyaga binini harimo na Tanganyika isanzwe yonyene ifise ibice 17% by'amazi meza ari ku isi yose. Ubushakashatsi bw'ibanki y'iterambere rya Afrika bwasohotse mu mwaka wa 2022 bwerekanye ko izi nzuzi n'ibiyaga vyambukiranye ibihugu 63% bigize ibice 90% by'amazi ari ku isi yose. Muri make Afrika ntibuza amazi, ahubwo ifise ikibazo cyo kuyakwega, kuyahingura no kuyabika. Reka dufate amazi yo kunywa. Ibiharuro vya OMS, UNICEF ni banki y'isi vyerekana ko mu bisagara byo mu bihugu vya Afrika iri munsi ya Sahara abantu bangana n'ibice 30% bagifise ikibazo cyo kuronka amazi yo kunywa. Ibi biharuro vyiyongera tugiye mu misozi, kubera ko ibice hafi ya 50% by'abantu baba mu ibi bice baronka amazi barinze kurenga imirambi. Ibi nibikogwa ahanini bikogwa n'abana n'abakenyezi, maze bagatakaza umwanya munini buri munsi bari kurondera amazi yo kunywa. Hari n'abayabura burundu rero bagapfa kunywa yo babonye. Amazi mabi nikindi kibazo gihanze Afrika. Ibiharuro by'umuryango mpuzamakungu w'itamagara y'abantu ku isi OMS vyerekanye ko mu mwaka wa 2022 abantu bagera ku miliyaridi n'imiliyoni 700 ku isi yose bari bakinywa amazi arimo ibisigarira by'umwanda mukuru. Aya mazi aba yanduye ushobora kuyumva ukibwira ko abasa n'ibiziba. Uyu muryango mpuzamakungu OMS uvuga ko aya mazi ashobora kubasa neza yarabishije ijisho, ariko akaba arimwe amavirisi n'amabakteri. Ibi bikaba bimwe mu biteza impfu nyinshi ziturutse ku ngwara za fievre typhoide, dysenterie, kolera n'izindi ngwara nyinshi ziterwa n'amazi yanduye. Ariko kandi ku mugabane wa Afrika ikibazo c'amazi nikiri kure yatunywa yonyene. Murabizi ko n'ibiterwa bikenera amazi. Aha rero niho hagaruka n'ikindi kibazo, ni gute ibiterwa byacu bitwumana tukidoga ngo twabuze imvura kandi dukikijwe n'inzuzi n'ibiyaga. Icibagiwe cyo ni muci, tuzi ko ici ari gihe tutarima kubera ko imvura itagwa. Kuvomera henshi barabikora, ariko henshi batwara indobo canke ibibido bakadaha amazi mu nzuzi ziba ziri hafi bakavomera imirima. Ikibazo ntikiri ngaha, ikibazo ubwo mu by'ukuri twashobora kubakura uburimyi buteza imbere ibihugu byacu, uburimyi buteza imbere uyu mugabane wacu dukoresha indobo canke no kwiga ubuhinga bwo gukwega amazi akava mu ruzi akagera mu mirima, umurimyi atarinze gucumukura ngo afate imirambi n'imirambi agiye kudaha amazi yo kuvomera. Ku yindi migabane ibi babirenze kera. Ubu boba bari muri 4e révolution agricole, aho bakoresha imashini zigezeho zipompa amazi ziyakuye mu nzuzi akavomera imirima. Aba bakoresha systeme ziri automatize, ibiterwa binyotewe amatwi yariyugurura, umurima ukivomera, ibiterwa byahaga amazi iya matwi yakiyugara. Turi mu mwaka wa 2026 mu kinjana ca 2021. Haba muri Afrika umurimyi ntiyarakwiye kubipompa ubwiwe, aho usanga akagongo kiwe kasigara ngo ari karavomera imirima yiwe. Ibi sinavuze ko bidakora, ariko sivyo twokubakira kiterambere ry'uyu mugabane wacu. Umugabane utegereza kugaburira miliyaridi 2.5 mu mwaka wa 2050. Ibanki y'isi yerekana ko gushika uno munsi ibice 6% by'ubutaka burimwa muri Afrika ari byo vyonyene bikoresha ubuhinga bwo kuvomera. Ibi biruko mu gihe ku mugabane wa Aziya
bageze ku bice 37 kwijana. Ku isi yose ibice 23 kwijana by'ubutaka bwose burimwa nibyo bivomerwa mu buhinga bwa none. Ibi bice kandi nibyo bitanga 48 kwijana y'ivyisi yose ifungura. Ubu bushakashatsi kandi buvuga ko kuvomera vyongereza umwimbu ku bice 76 kwijana ugereranije n'ibiterwa biba vyeze vyakoresheje amazi y'imvura gusa. Ngiye impamvu rero ikibazo atari amazi, ahubwo ikibazo n'uburyo tuyakoresha. Ngiye impamvu amazi adakwiye kubona nk'ikibazo c'ibidukikije gusa. Iki ni kibazo c'amagara y'abantu, iki ni kibazo c'ubutunzi, ikibazo cyo kwihaza mu biribwa, ibinakigira kandi ikibazo c'amahoro n'umutekano kuri uyu mugabane wacu wa Afrika.